je ndazi kuririmba, je ndazi gukina ireresi, ndazi gukina umupira, ndazi guhoza umwana, umve n'utuntu twinshi rero nzi gukora. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose ndazi neza biko muri benshi cyane mukunda ibiganiro bya Bujahit TV. Iyi ni Bujahit TV, ni channel imwe ya mbere yonyene ishobora gufasha kuronka ama news ama story yose, so yasanga kuri Bujahit TV. Merci sana kuri umaze kugira subscribe, like na share, ariko kandi kuri utarabikora gira faster ushire ko kugira ubanyironke ibiganiro byacu ama story yacu yose tugushirirako. Aiza classic kuri MIC niryo zina ryanje, ariko behind the camera ni Scott professional big rasta. Okay, saluti. Uno musi murambona ko ndahano amazing, so baza kuvuga ati umushitsi wite kumutumira wite kuno musi ninde ndafise umumama shaka tuvugane nawe no musi ndazi koza gutungura bavuga gutungura voilà ndazi koza kuryohera ku ma story tuza kuyaga nawe afise ama story menshi cyane kandi n'umumama azwi mu bintu byinshi cyane. Numumama atangaje, ndabita ko numumama atangaje kuko afise ibintu byinshi cyane akora. Ari umwe kandi atari umwe afashanyije nawe. Mbega abishobora gute? Abishobora gute kubifatanya byose akabikora? Wowe urumva mu rugo dukikirana ndazi yuko aza kuko inspire sana. Welcome. Mama ndavugize. Namahoro neza. Amahoro Imana bane namwe mama. Ego namwe. Ariko barakumbura akazina kanyu ndazi je ndakuzi ariko abariko badukurikirana kuri uno mwanya. Ego jewe banyita Ndayisenga Mariam alias Mama Zuru canke Mama Mugisha. Ndayisenga Mariam, sawa yuko urabe kamera kugira bakubone neza. Alias Mama Mugisha, urumva ko ari byinshi. Izi alias Mama Zuru, Ndayisenga Mariam alias Mama Zuru alias Mama Mugisha. Shaka kwaza kumenya Ndayisenga Mariam, Ndayisenga iri zina rya Ndayisenga ryaje rivahe origine yaryo. Mama Zuru ryavutse gute? Mama Mugisha ryaje gute? Hari neho nirindi nitwa Mareshal. Ego. Ase namazina ya? Ayo se namazina yanje gusa nkuko mwabivuze, jewe ndumumama naje ndumva ko hari gihe nibaza ko ntangaje hama Ndayisenga Mariam n'izina abavyeyi banje banyise. Umaze kubaza impamvu bakwise iryo zina abavyeyi ba? Impamvu abavyeyi banje barinyise nuko bakunda gusenga hama kandi barasenze barumvigwa. Umvero nanje baca banyita Ndayisenga, hama nanje kandi bakaba bazi ko nakuze ndi umwana akunda gusenga. Niyo mpamvu rero banyise Ndayisenga. Urumve nta gitangaje kirimo. Twagiye Mama Zuru. Mama Zuru rero ni izina ry'ubuhizi kuko ndi umudamu wa mbere yatanguye guhabuza demokrasi mu gihugu cy'u Burundi. Hama kuvyo nakora ukwitanga nari mfise baca banyita Mama Zuru. Abo rero bari abazuru twari kumwe ku rugamba banyita Mama Zuru. Mama Zuru wakirira nivyo mu rugamba. Turagiye Mama Mugisha. Mama Mugisha rero nkuko bimeze akazi kanje nuko amantanga inyigisho n'urukundo mu bana cyane nuko hari sinema twakinye, hanyuma iyo sinema twakinye nari Mama Mugisha, hama iramenyekana cyane ku isi yose. Urumva rero n'ubu nitwa Mama Mugisha. Yego. Reka ndabamisha akantu mwige mukurikirana Bujahit TV. Uro mu mama nimba maze kubona isinema ireresi ya Mugisha. Ni sinema yamenyekanye cyane. Ni ireresi yamenyekanye cyane ku isi yose kandi mu Burundi na cyane. Isinema yitwa Mugisha. Niba utarayibona andika kuri YouTube uyibona. Iyo sinema hari umama tangurako yitwa ujya mama shaka kanza udukinira akantu kumbura abantu bashaka kwirikubukiramo ko muri rya sinema neza bakubone kuko ubu warahindutse warakuze warabaye n'inzobe. Shaka ufashe akajambo uvuge akajambo kumburika gafasha abantu gushaka kumenya muri iyo sinema ya Mugisha. Ego urumve akajambo abantu baca banyumvira ko banyibukira ko nuko bavuga naravuze nti bavuga ngo uwavyaye bake ntacyo yavyaye nije navyaye Mugisha. Ego akana kumere mu tujambo ucumubona niwe yari Mama Mugisha ujya mama baba mu rukaramu ucumubona mama. Urumva ko ufise ibintu arona kandi kazina numvise uvuga ngo Marshal, harona kandi kazina je nkishika ngahano ufise bakwitanga Mama Mlezi. Ibi byose cyakumenya Marshal ryavuye hehe, Mama Mlezi ryavuye hehe? Ego Marshal ni nkuko nyene
yavuye ko nari umudamu wa mbere yashoboye guhabuza demokrasi, nkaba nari umudamu kabisa, nari nshigwa rimenetse, nkaba nari umudamu nakora ibintu byinshi cyane. Hama rero umukuru w'ingabo icyo gihe yaraturongoye, nabo bari kumwe barabona bati turafise umukenyezi w'injyamunyu, baca bampa ipete rya mareshal. Iryo rero ni ipete naronse kabisa pardon, si ipete ryo kuvuga ngo ni ibintu bapfuye, ngo ni bimwe abantu biyitirira, oya, ni ipete kabisa bampaye rya mareshal, kuko ivyo nakora vyari ibintu bikomeye cyane, kandi imitumba naraduga nkamanuka, nkagendana n'abagabo, nkagenda bagasanga mbere bamwe nabasize, baca banyita rero mareshal. Urumva hama rero iryo kuvuga mama mlezi, ndi mama mlezi koko. Murumva n'icyo gihe nari umuvyeyi, narashobora gufata abana baje nko ku rugamba nkabaremesha, nkabakira. Hama rero aho tuviriye ku rugamba niho naca mfata ndiyo kipifuvye nkuko mubibona, kuko abana bari bafise ibibazo bikomeye cyane. Aka kana tubona nga akana ni imfuvyi mama? Ego, aka kana ni imfuvyi nkuko mwabonye. Turafise abana badafise se na nyina, ni benshi. Akandi ko gatoyi mfise uvuga kwije amezi 7, afise amezi 7. Aha rero nico turiko turakora ngaha. Ubu nibwo buzima mbayeho kuva 98, niko kazi kanje. Mama, duherera aho nyine ku vyo kurera abo bana, ubakurahe ubushobozi bwo kubarera? Ubareresha iki, kuko nta n'umugabo nta n'umushinga naho ufise? Reka kwanza mbanze subira inyuma gatoyi. Kuva 78 ho natanguje igikorwa cyo kurera abana, hama ndavukisha ikintu twa Fondation Mariam. Hama muri 98 hari mu ntambara koko, niho rero natanguye kubona igihugu ingorane cyari gifise, abana bari imfuvyi ari nyinshi. None natangwa ikibazo cyo kwegeranya abana b'imfuvyi, kuko abana bari benshi badafise kiremesha, badafise ababafata mu mugongo. Hama ndavukisha kandi ishamwe ryitwa Avovu, nishamwe ry'abakurambere bo mu imfuvyi n'abapfakazi, kuko muri ico gihe hari abantu b'abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru bafise ingorane nyinshi. Hama nyene ndabafata ndabashira hamwe, nkabaremesha, ngafata abana b'imfuvyi nkabaremesha, nkabigisha, nkabajana ku ishure. Bitanguriraho rero gushika uyu munsi ni wundi mama mlezi. Ayo mazina yose gusa ahari kuko kubw'ubuhizi, mugabo ubuhizi bwanje buni mama mlezi. Mama, ubu ureze abana bashika kuri bangana? Ubu bana abana 71, kubera abari ngaha mu kigo ni abana 68. Mugabo hariho abana 3 bari ku ruhande ngaha dufasha b'imfuvyi badafise se na nyina, mugabo kubera ibibanza dufise ari bike, nico gituma tudashobora kubakira. Mugabo Imana duhezagiye mu minsi iri imbere turashaka kubakira, tukabashira mu bana. Aba bana bose bafashwa nande mama? Abo bana bafashwa n'Imana. Abo bana bafashwa n'Imana kuko jewe nta bushobozi mfise, nkuko mwabivuze. Umucance wanje yaguye ku rugamba 98. Jewe rero ni Imana ibamfasha, nabo bose bumva bafise umutima w'ikigongwe. Murabona n'ubu nyene kw'irembo rivyaye, ndabonye umukenyezi ngaha yinjiye afise isashe y'umuceri umengo n'imboga mu ntoke. Nuko nibwo buzima rero twibereyeho ngaha. Mama, gishaka umbwire kuyifuza kubera Bujahit TV kurikirana n'abantu benshi cyane ku isi, shaka abifuza yuko bagufasha nabo nyine baterera kumbure muri iki gikorwa wiyemeje cyo gufasha imfuvyi no kurera imfuvyi, bo bikora gute, bo kuronka gute, bo bicisha? Ego, abifuza kumfasha nukuri, ubwa mbere nshimire abamenyesha amakuru bashoboye kutugendera Bujahit TV. Nuko ubwa mbere hoho twe turafise aho tubarizwa ngaha muri zone Kinama, inyuma y'isoko ya kera. Hanyuma tukaba dufise konte muri BGF, ni 1611/37. no kuvuga ko muri BGF ico gihe ushatse Ndayisenga Mariam ucuntora. Hama inimero yanje ya telefone, ndafise telefone ni 79 976 445 canke 75 708 296 canke
69 298 436. Ego aho rero urashobora kumuronka Mariam cyangwa urashobora kuza gufasha aba bana kumbure bifuza gufashwa. Urabona ko nanje namaze gutangura akazi ko gufasha aho akana muri menga itiro rakarembeje ariko mukanya turabananye ikiyago cacu mama kumbure yakabembereza kugira kasinzire ko nyatari. Okay, jewe reka turagaruke ku buzima bw'iwawe ningoga kubigira turangiza ikiyago cacu tubareke mbandanye indi mirimo. Je shaka kumenya rero akazi k'ubuhizi wakinjiyemo gute twari umwana. Reka dufashe umwana gatugira tubandanye ikiyago neza. Aha. Okay. Je shaka tubandanye ikiyago cacu neza. Umuntu rero wewe urumva ko uri mu bintu byinshi mama ubarizwa mu byo gukina amareresi narufise ufise na equipe y'umupira uramureze n'imfuvyo reze ibi byose mama ubishobora gute ubivanga gute kugira bikunde ibi byose novuga ni ingufu z'Imana je nta bushobozi mfise mugabo byose biva ku gushaka kuko ndasaba Imana ngo ishoboze kuko ivyo nkora byose mbikora nciye hirya no hino no gushakisha kugira nshobore kuronka ni kimwe gikunze ikindi kikanka nshobore kuronka nagasabune k'abana kuko muvuze ndafise equipe y'umupira naho bitugora urumva mvuga nti hamwe equipe abana boshobora gutera imbere bagakina umupira bagatera imbere urumva ico gihe Fondation Mariam biteye imbere. None mama urazi gukina umupira? Je ndazi gukina umupira. Imbere yuko ngira insanganya je nafise equipe y'aba mama twagira tuje muri Kongo kuja guhayanishwa n'abandi bakenyezo muri Kongo hama ncangira ingorane biranka mugabo je ndazi gukina umupira. Nko tuzanye ballon ngaha woyicisha no icisha ko nyene naho namaze kugiye kuba bungendana bumuga kuko barandashe hamanya kugura gusubira kugira insanganya barangonga ariko ndagerageza hama ndafise n'umugwi w'abana batamba imbyino z'ikirundi ndafise n'umugambi wo gukreya abana bavuza ingoma kuko numva mu mutwe wanje ibihari nukwigisha abana nukugumana n'abana kuko ivyo bakora je birampimbara kandi bica bituma numva ko umutima wanje utekanye kuko mbona ko abana batwenga baryohewe nanje candyoherwa gaca numva rero ngiye muri bo. Okay, urumva yuko ubikora neza je shaka kumenya umuntu agukeneye yuko mukina ni cinema ireresi yo kuronka yo telefona mugabo kandi arabanza kandika kabinsaba kuko sugupfa kuvuga ngo uramfata uko wigombeye ngo uraza ngo uze dukine cinema oya ni benshi bavyifuza mugabo urabanza ukandika hama nkabikwemerera nkaraba yuko programu yawe nagwanje bihuye kuko je sindi muri babandi bagenda bakina amasinema atajanye n'urupfasoni ko je mbashaka gukina isinema yigisha hanyuma igatanga ubutumwa bushobora gushikira benshi. Okay, uyu ni Ndayisenga Mariam umwe mu bamama novuga yuko afise impano nyinshi akora ibintu byinshi arumwe mama mvuze yuko atamushinga ntaye mufise nta muntu umugabo abafasha mufise ariko ibikorwa byose ukora umengana byinshi cyane birakuremera ho ufise abana biwawe abana wivyariye ni bangahe abana bose ureze watubwiye ko ari 70 na abana barabikwemerera ho hari bimwe banagufasha. Ego reka ndabashimire ndoshaka ryo gushimira abana banje kugira isi yose ivyumve kandi ibimenye nukuri ndashimiye abana banje cyane gose vyimva mutima kuko baritanze urabona nko ngaha iyi ni parcela yabo mugabo baremeye ko tuharera imfuvyi urumva rero ni igikorwa cyo kubashimira kuva 78 shimire n'umutama wanje naho yashengeye ahari Imana mwakire kuko twarafatanije ugo rugamba rwo kurera abana b'imfuvyi abana banje rero barabikunze barabikora kandi gushika uyu munsi uruhara runini nibo babikora kuko nababwiye ko atamugira neza ata bayer de fond turaronka tuvuge tuti turafise umuntu iyo kipata abana baragwaye uyu nzobavuza turanti tufise umuntu avuga ati jewe abana kwishure abana tuzobigisha abana banje rero baremera bagatubika umukanda nutwo batunze nutwo babesheje bakavuga bati mama ni igikorwa c'Imana natwe twakuze turi imfuvyi nabacu tuzovyara ntituzuko bimeze urumva umuntu wese amazi amenya ivya imisi amaze ntamenye yashigaje kuri ubwo rero abana banje baramfasha cyane bakamfata mu mugongo kandi bakanandemesha washaka kuko hari igihe nihebura nkabona nti
jewe ndumva ko akazi kananiye bakamba hafi bakambwira ati ya mama Imana irakubona ibyo ukora byose Imana yagushizeho ikiganza kuko igihe ubikoze imyaka ubimazemo n'ivyawe bikore Imana izokwibuka. Urumva ko ibintu ari byiza cyane. Wowe rero wifuza kugendera kino kigo cy'abanamifuvyi kugira umubone uyu mama atangaje. Je ndamvuga yuko atangaje kuko ivyo akora umva ko ari byinshi cyane kandi ari umwe ntivyoroshe. Mama turekanye n'ivyo kurera imfuvyi, turekanye n'utwo tugenegene kumburukina two gukina amareresi, turekanye n'ivyo vy'umupira. Uturi tugenegene wewe kuri wowe ushoboye n'utu. Utundi tugenegene nshoboye ni twinshi jewe agenda uri passport pote pema ego ndazi kuririmba, ndazi gukina ireresi, ndazi gukina umupira, ndazi guhoza umwana, umve n'utuntu twinshi rero nzi gukora. Shaka dushishirizeho, shaka dushishirizeho gato uturirimbe. Awe urumve ujishizeho gato uturirimbire mutwe muturirimba kumbere twakera waririmba ukiri muto warashima ushoboye kuririmba ungana uku. Reka rero ndakuririmbira ko mu gifaransa kugira bamenye yuko twagiye ego. À la clé les fontaines, maman l'a promenée. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. Il y a longtemps que je t'aimais, jamais je ne t'oublierai. Aho karakwiye. Akarimbo rero uturimbo twakera cyane. Twakera twaririmba tukiri mu ishure, nkako nakari twakarize turi mu mwaka wa 4. Arumva rero urabona nk'ubu mama ndumva umenga akacwi karacyarimwo kubera utaraja muri studio no turi record akaririmbo nakaba. Oya uwo mwanya sindawuronka ndashafise umwanya wo kurera abana. Ego. Okay mama mu gusozera akajambo kanyuma kuko twavuganye byinshi kandi birakwiye ndazi ubutumwa bwose washikanye bwashitse kuba bijejwe ka n'abakurikirana Bujahit TV bose mu ncamake muri rusangi mu majambo mvunaguye cyane mu gusozera mama. Mu gusozera ndateye akamo abo bose bafise umutima w'ikigongwe, ndateye akamo abagira neza, ndateye akamo leta yacu igihugu cacu cy'u Burundi ko yomfata mu mugongo ikamfata mu mugongo bimwe bikwiye kugira ngo nshobore kurera abana b'igihugu neza, abana banje bashobore kwiga neza. Nashaka kuvuga yuko muri zone Kinama umwana wanje umwe mu kigo cacu c'abana tureze haravuye mu mwana umwe yashoboye kuronka école excellence. Urumva iyo ni intambwe ikomeye cyane. Nashaka gusaba rero yuko banshigikira kugira ngo umwana w'imfuvyi yige ashobore kumenya atera imbere, ejo hazovamo abakuru b'igihugu, hazovamo abashikiranganje, hazovamo abashinga amateka. Nashaka gusaba rero uyo wese umva afise umutima w'ikigongwe n'ukuri bandinde kwama nsegerereza umwana gwaye ndakoma induru, umwana shonje ndakoma induru. Nk'umwabonye ko mfise utwana dutoyi cyane, utwana dushika nka 4 canke 5 dushaka amata. Ibi nama nkoma induru. Ndasaba rero umuntu wese ambona anyumve angirira ikigongwe kuri za nimero nababwiye 79 976 445 canke 75 708 296 canke 69 298 436 kuri konte yanje ndayisenga Mariamu ni BGF 1611. Hama mu misiri imbere tuzobandanya tugana na Bujahit TV kwishoboye kutugendera tukayisaba yuko itodutererana. Karibu namwe bumwese amenyesha makuru kuko ijwi ryacu muzorishikana kure, tukaba tubashimiye kutugendera. Nkuko mwavyumvise rero twari kumwe na mama Mariam, mama Zulu, mama Mugisha, mama vyose, ariko kamwe kaga surprise no wabwira ni mama Isaac. Warubizi mama sivyo none babwire gutinya. Ego ya senatinye Isaac n'umwana w'iwanje agira 9. Jewe Isaac n'umwana w'iwanje agira 9 akaba akunda umwuga wo kumenyesha makuru, nkaba ndamukunda cyane kuko arashaka nawe arabikunda, nanje ndamukunda kuko icyo umwana akunze uramushigikira. Mama gishaka kubwira bariko dukira kuri umunsi kuri akanaka exclusive ko nyene bwira utugeso tubiri ukunda kuri jewe ku mwana wawe jewe babwira bariko dukira. Abadukurikirana Isaac ndamukunda yuko ni umwana avuga atekanye, ni umuntu iyo ari karaguhanura. Isaka ni umwana abanza kukumviriza hanyuma
akaza kukubwira ijambo kandi ukumva nigi nkoramutima. Hama ikindi ndamukundira nuko umwuga wiwe arawukunda cyane, akumva ko awuha agaciro, akawuha urumve umwuga wiwe arawukunda, hamwe yumva ko ashobora kuwihebera 100%. Oyo uri mama wanje, mama Isaac, akana ka exclusive n'akantu mutari muzi. Gahaje umwana arashobora kubaza nyina nibisanzwe. Mama je ndabashimira. Ego murakoze cyane, nanje ndashimye cyane. Okay, twari kubena Isaac Classic ureba isi ariko behind the camera Scott ndabona yaryohewe, yatwenze nawe ariko kurikirana kino giyago waryohewe. Ndazi yuko ari ubwa mbere umubonye mama wanje, ariko nanje nuko nzubabwira nanje story yanje, ariko yavuze ibyiwe byinshi, ni passport nanje rendi passport rero byinshi mutazi kuri jewe, ariko soon muzobimenya. So ndakadabashimire cyane, hama ciao ciao, bye. Je na Merati.